rero Yesu Kristo bino bintu bihishijwe amaso y'abantu benshi cyane, bino byahishijwe amaso y'abantu benshi, nibyo biriko bigeseza benshi ataco binona. Ariko impamvu ibatera kutinona niyo nshaka ko tuzoshikako umenye, kuko vyasutswe mw'isi mu buryo bw'ubwenge buhambaye, mugenzi, mu mayeri akomeye. Bino vyagoretswe n'ivyo nyene vyafobetswe, n'ivyo bihishijwe amaso y'abantu benshi. Satani n'abadayimoni n'abasataniste ntibagomba ibyo byose, ntibagomba ko abantu babimenya. Mu bintu Satani agwanya cyane kurusha ibindi byose, numviriza mugenzi, ibintu Satani agwanya cyane kurusha ibindi byose ni ukuja hanze kw'amabanga yiwe, ariyo mikorere yiwe, kuko kumenya imikorere ya Satani nibwo butsinzi. Kutamenya amabanga ya Satani uko ukora kose, wewe uzosanga waraneshejwe, niho kuneshwa kwawe kuri. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kututu. Arakoze sana. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo mutangabugingo ahimbazwe. Ndabatahije mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Turaherukana twariko tuvuga ngene Satani ariko arakorera mu mayoberane, ku buryo abantu benshi baguye mu mutego wa Satani ariko atavyo bazi, bagakomeza kuririmba, bagakomeza gusenga, bagakomeza kuvuga ubutumwa, ariko baramaze kugwa muri bwa bwenge Satani yatega ngaha muri iyi si, arivyo vya bindi twababwira ngo yatubarira ngo genda mufobore ivyafobetswe, muhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi, ngo mugorore ivyagoretswe. Rero narababwiye ati kutamenya ivyo vyagoretswe, aho niho hahagaze kuneshwa kwawe. Kutamenya ivyo vyafobetswe, aho niho hari ukuneshwa kwawe. No kutamenya ivyo bihishijwe amaso y'abantu benshi, aho niho hari amarembo aja ikuzimu. Imana idutabare, idufashe cyane. Bene data, turagarutse rero kugira ngo dusome amajambo y'Imana azodufasha kwinjira neza ku gusobanura imburi Imana nk'uko umwami w'abami Yesu Kristo yabiduhaye. Rero turasoma Daniyeli 8 ku mirongo 24 dushitse kuri 26. Aya majambo uzokumva kenshi cyane nguma ndayifashishwa, ngo kuko ngo ano majambo mu vyo Daniyeli yereswemwo ngazoguma akora gushikaho isi ikuweho, na bimwe mu vyo Yohana yeretswe navyo nyene nuko rero 24 haragira ngo ububasha bwiwe buzoba buhambaye, ariko ntibuzoba ari ububasha bwiwe ubwiwe, azogeseza bitangaje. Murumva bene data, ngo azogeseza bitangaje. Tubandanye, akore ibyo yigombeye. By'ukuri Satani ariko arakora uko yigombeye,
atunganirwe. Nukuri bene data, kubwo bw'ubwenge ariko arakoresha aratunganiwe. Nukuvuga n'ubwenge buhambaye yasutse mu isi, ubwo benshi baguyemwo bagakomeza kwibwira ngo je ndi umukristo, jewe ndi umuririmbyi, jewe ndi umukozi w'Imana, jewe ndi umusenzi. Ibyo byose biri mu gutunganirwa kwiwe. Turabandanya, ngazogeseza abahambaye bo mu bwoko bw'abera. Bano bahambaye ngazogeseza abo bahambaye abo mu bwoko bw'abera. Sukuzobona ngo yazanye imipanga, sukuzobona ngo bimeze uku, ngo ngumva ngo baduhagurukiye. Ni mu bwenge buhambaye, ni mu mayeri akomeye cyane Imana yaduhaye ngo tuze duhishure tuburire umugeni wa Yesu Kristo, ngo azogeseza abahambaye bo mu bwoko bw'abera. Bano bahambaye bo mu bwoko bw'abera ngo abantu baca bibwira ngo bo bari nk'abungere, bo bari abapasitori, bo bari abaki. Ngo abahambaye bo mu bwoko bw'abera turaza kubona itandukaniro k'ingene rya jambo benshi bavuga ngo gihabwa kurwanya abera no kubanesha. Nitwahagera niho uza kumva neza abahambaye bo mu bwoko bw'abera baribo. Abahambaye rero bo mu bwoko bw'abera imbe ndabicishaho ngo n'abantu bahawe mpwemu yera, kuko ngo benshi iyo bavuze ngo gihabwa kunesha abera, ngo baca bavuga yuko ngabera biyumvira mu mitima ngo n'abandi babyigisha ngabera ngo nabahawe mpwemu yera. Ube hafi mugenzi, uraza kumva ibyo utari uzi nk'uko nanje namenyeshejwe ibyo ntarenzi. Ngo azogeseza abahambaye bo mu bwoko bw'abera. Bano bahambaye bo mu bwoko bw'abera nabahawe mpwemu yera. Ubandanye utega amatwi, tuzobishika uzovyumviriza. Azokwigira agahambaye mu mutima wiwe. Nukuvuga ibyo birumvikana. Ageseze benshi ataco binona. Aho hari 24 by'ukuri Satani ariko arageseza benshi cyane ntaco binona. 24 haravuga ngo akenge kiwe kazotuma ibyo bugunge byiwe birorana. By'ukuri by'ubugunge bya Satani biraroranye. Benshi cyane bibwira ko bakiri kuri Kristo, ariko buno bwenge bwaramaze kubatwara. Bishinga bavuga ngo je ndi umukristo, ngo nzohora ndiwe, ngo mu bintu byose ngo gushika gupfa. Imana ikabiraba ikajoregwa. Imana uburake bwayo bukazirirenga. Amaraso ya Yesu Kristo akaba ariyo yitambika. Ariko nokubwira mugenzi, siko bizohora, kuko na Yesu Kristo hari icyo yatubariye. Aratubwira ngo naburiye benshi, burya rero bagiye kuvunagurika giturumbuka batagira gitabara, kandi si umuhero. Ibyo twarabibuye ku buryo buhagije. Rero ngazogeseza benshi, ngakore guko yigombeye. Gakenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana. Ngazokwigira agahambaye mu mutima wiwe, ngo ageseze benshi ataco binona. Tuzoraba impamvu iri jambo ico risobanura ngo ngataco binona. Tuzogera igihe turabe iki kintu kibatera kutinona. Tuzogishukako kutibaza na kimwe, kwibwira ngo bati turiko turaja mu ijuru nta ngorane. Iki kintu rero gituma Satani abageseta ataco binona, uzutega amatwi, niho uzoca ngo wumva
ukuneshwa kw'abera aho guhagaze. Imana ishimwe cyane. Twumvishije ngo azogeseza bitangaje, ngo akore ibyo yigombeye, ngo atunganirwe. By'ukuri benshi cyane barageshejwe, benshi cyane baraneshejwe, ariko Imana iriko irasemerera kugira ngo wewe ugaruke wumvirize ivyo Imana iriko irakuburira, ntuzipfe kwimfane. Kuno kugeseza benshi ataco binona, nukuvuga batumviye ngo bumvire vy'ukuri bazoba nk'Abisirayeli. Ico twarakivuze turiko turakangura ishengero, ariko naho twakivuze mu majambo asa nk'uko duca ku masonga, tuzobiraba tubivuge nk'uko umwami w'abami Yesu Kristo yabiduhaye, twinjiye muri ivyo arivyo turiko turavuga neza. Rero bino vyakoreshejwe mu bwenge buhambaye, bino vyafobetswe, ibi byo kuvuga ngo azogeseza benshi ataco binona, ni vya bindi vyaza bifobetswe, ni vya bindi vyaza. Kandi bino byo kugeseza ntuvuge ngo biri mwibi vy'ibinyobwa, ntuvuge ngo biri mwibi ngo tugiye guhishura vy'ivyo kurya cyangwa vy'imyambaro. Ibi byo kugeseza benshi ataco binona ni no mu buryo bwose bwo kuvuga ubutumwa, bwo gushinga amadini, bw'iyerekwa. Ibyo byose ni ibintu tuzogenda tugarukaho mu buryo bwihariye, tuko tuvuga tuti tugira tuvuge kimwe kimwe ukwaco. Yesu abahezagire, Yesu abahezagire cyane. Rero Yesu Kristo, bino bintu bihishijwe amaso y'abantu benshi cyane, bino byahishijwe amaso y'abantu benshi, nibyo biriko bigeseza benshi ataco binona. Ariko impamvu ibatera kutinona niyo nshaka ko tuzoshikako umenye, kuko vyasutswe mw'isi mu buryo bw'ubwenge buhambaye, mugenzi, mu mayeri akomeye. Bino vyagoretswe, nivyo nyene vyafobetswe, nivyo bihishijwe amaso y'abantu benshi. Satani n'abadayimoni n'abasataniste ntibagomba ibyo byose, ntibagomba ko abantu babimenya. Mu bintu Satani agwanya cyane kurusha ibindi byose, numviriza mugenzi, ibintu Satani agwanya cyane kurusha ibindi byose no kuja hanze kw'amabanga yiwe, ariyo mikorere yiwe. Kuko kumenya imikorere ya Satani nibwo butsinzi. Kutamenya amabanga ya Satani, uko ukora kose wewe uzosanga waraneshejwe, niho kuneshwa kwawe kuri. Igisirikare muze murabe misi yose mu mikorere, igisirikare naho coba gihambaye gute, ariko nikimenye amakuru y'uwo bariko bahangana, y'umwasi bahanganye, ico gisirikare gitsindwa kidakozemwo. Naho kiba gifise vya bikoho mwumva biratiriza, naho muzokumva ngo nibiko biga, ata makuru bafise y'ingene umwasi ahagaze, amayeri akoresha mu kubatera, baza bisanga vya bikoho bariko barashana navyo. Kumenya amakuru rero bene data ni ikintu c'ingenzi. Kumenya imikorere y'umwasi ni ikintu gihambaye. Satani rero mu bintu yanga kurusha ibindi byose nuko yumva amabanga yiwe n'imikorere yiwe iriko iraja hanze.
Imana idufashe idutabare cyane. Nico gituma muzoca mwumva hari abahagurutse kubigwanya, kandi abo ugasanga n'abapastori, abo ugasanga n'abungere, ugasanga n'abakozi b'Imana mu buryo butandukanye, bo mu mabango atandukanye. Satani ntashaka ko amabanga yiwe ko abantu bayamenya, kuko azi neza ko hariho ukunesha kw'abakristo, hari ukunesha k'umugeni wa Yesu Kristo n'umuntu wese yitwa kiremwa muntu. Ariko wewe akora uko ashoboye. Yarasutse abaforomateur ngaha mw'isi, arafise abaforomateur abaza bakabwira abandi nabo bakagenda babwira abandi. Arafise n'abandi nyene yasutse mw'isi batojwe, bazi neza kugwanya ikintu bita ihishurirwa, kugira ngo amabanga ntaje hanze. Bobo bafise n'amajambo ari adekwa, amajambo yumvikana ku buryo wumva ko ibyo asobanuye ari ukuri. Abo rero ni za nzoka nababwira yuko ziriko zirakora mu buryo bw'amayoberane. Muzokumva abantu bagwanya cyane abahishuriwe, abagiye bahishurirwa, bakavuga ngo abavuga ngo ibyo ngo bahishuriwe na Satani ngo ntitubishaka, ngo dushaka ngo ibyo ngo mu ijuru. Ibyo ntitubigarukana ko twarabivuze mu ntangamarara. Abo bantu zo birinde. Imana idufashe cyane, Imana idufashe, iduhe gusenga nubwo byacanganye, nubwo benshi bagiye basenga mu gishingo cyaho Imana ariyo yokwitabye, hakitaba abadayimoni, ngo kuko umaze kunywa cyangwa ukarya cyangwa ukambara ibi byose by'inyambaro, tuzovuga n'iby'amadekoro. Ni ukuvuga muri icyo gihe uja munsi yo kugenzurwa n'ububasha bwa Satani. Nico gituma kenshi cyane bakoze Imana byabayobewe, hari abarabyihweza baca batangura kuvuga ngo ingabire n'agakiza ngo biratandukanye. Ibyo byose nibyo tuzogaruka ko, kuko babonye umuntu yavugishwa, umuntu yerekwa, bakabona ibyo arimwo bikabagira amayobera. Kumbi yerekwa agiwe niriva ku Mana, kumbe ivugishwa agiwe niriva kuhoraho. Ni bimwe bita tuzobigaruka ko, ibyo bita iminyororo y'uburyo bw'inkwemu. Abantu bagahanurirwa ibintu mbere bari mu ishengero bikababako, ariko bagahanurirwa bafise ikibitsanyo Satani yababikije, azi neza umutego yabateze. Ni ukuvuga bakabibona bibabaho, bigasohora, bagaca bigira ngo bari kumwe n'Imana. Hanyuma rero nk'uko Imana ije duhagurutsa, genda muvuge ibi, muvuge biriya, kuko bahanuriwe n'abandi bahanuzi. Ubwo bahanuzi bikababaho, bahanurirwa abagabo barabaronka, bahanurwa amatungo barayaronka, basengerwa indwara barazikira. Ni ukuvuga babwirwa ubuzi barabubona, babwirwa amazu barayabona, babwirwa ibi na biriya barabibona, kandi bicaye mu ishengero, ariko bariko bya bihumanya babinywa, bya bihumanya bya bindi byose babigenderamwo. Uhagurutse rero ngo uje kuvuga muri ubwo buryo, bazoca ngo babihakana. Ngiyo rero niyo bita iminyororo mu buryo bw'inkwemu. Genda uvuge, ababoshwe hari igihe bamwe bazobohoka, ariko ngo hariho n'abandi batazobohoka. Yesu Kristo rero iryo n'irindi hishurirwa ryihariye twoca twinjiramo, ariko reka tubandanye. Twashaka tubabwire iminyororo y'uburyo bw'inkwemu ibosha abantu batazemera ko ibi turiko turavuga
ari ukuri, kuko Satani yasutse akenge nk'uko twabisomye muri Daniyeli gahambaye gakomeye cyane. Benshi cyane baraboshwe mw'ubwo buryo. Twako turavuga ngo yuko umuntu yosenga, ijwi rica rija mu mutima ati basenge gute, kandi masengesho yabo basenze kubera bihumanije, bari mu buryo bw'inkwemu ya gishetani atitabwa n'Imana, yitabwa n'abadayimoni. Benshi barabatijwe baravuga mu ndimi, ariko izo ndimi si Imana yazibahaye kuzivugamo. Benshi barasengera abantu bagakira, ariko uko gukiza abantu ntikwavuye ku Mana. Ibi ndabivuga nimwumve ngo ndiko ndavuga ibi by'ayandi madini, ndiko ndavuga iri shengero rya Murantunga, iri shengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo ryinjirira mu masengero ya Panekote. Ni ukuvuga ibi by'ayandi madini vyovyo n'amayobera. Nitwagera igihe tuvuga ingene Satani yashoboye kwinjira mw'iri dini rya Panekoti, niho tuzoca tuvuga no mu vyaya madini, kugira ngo abantu bashobore kumva neza ingene yinjiye. Ariko mu kwinjira yinjiriye ku ibintu Yesu Kristo yahereye kera basemerera ngo si twebwe turabambere, ahubwo Yesu yagiye aratuma abantu, hanyuma abantu ntibavyitayeho. Uhereza 80 byagenda birerekanwa ingene ngo hazosuka ibyo kurya ibyo kunwa, abantu bakabijako bakirira bakabisangirira hamwe. By'ukuri ibi bintu nivyo bikora mu mariage, nivyo bikora mu manza, n'abantu ntibahushu nta nakenge kabaza ko, kuko inkwemu zabo ziragose ku buryo butangaje. Abantu nabo baracipendekeje ngo urumva ngo agasoda ngagafana nta na kimwe. Ibyo byose ukurikire, nitwageraho uzoca uvyumva neza ingene umugeni wa Yesu Kristo yaguzwe ku biciro bihambaye ngo bikunde ntabone ubugingo budashira. Imana idufashe cyane. Rero twako turavuga yuko ngo umuntu yosenga, cyo dusanga naho abantu bari under control of the darkness. Nico cyatumye tuca tugaruka kw'ivyo bintu. Imana idufashe cyane. Rero abantu baradeshe gusenga. Burya gusenga niwasoma mu Banyefeso 4:18 haravuga ngo dusenge, ariko nk'uko gusenga kwacu tukuberemo maso. Haravuga ngo Abanyefeso 4:18 haravuga ngo musengere muri mpwemu yera ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ngo kandi ibyo mu mibere maso. Abantu mu gusenga kwabo ntibabaye maso. Satani yaraje arinjira, arabinjirana n'abitwa abasenzi, yicarana nabo. Inkwemu zahora, inkwemu y'Imana yahora iri muri bo ibavamwo iragenda. Mwarumvishe benshi cyane ngene inkwemu yera yabavuyemwo. Imana iratubarira ingene inkwemu yera yagiye gutanga dosiye ku Mana, aravuga ngo data, abo wampaye kurongora mu isi bananiye, njyewe ndananiwe nukuri, barananiye kurongora. Data, nyamba byoshoboka genda wewe, abari wewe ubirongorera. Naciye tuturika turarira, ndaturika ndarira. Benshi cyane bene data nukuri bibaza ngo baracafise inkwemu yera, abandi nabo barahinduriwe. Nk'uko Imana avuga ngo mu gishingo cyabo navugisha, ngo bashigaye bavugishwa n'abayari.
ibi ni bya bindi nababwira ikungene aho Satani ananiwe gufuta ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo, yaca ahindura imikorere akazana ibintu bisa na mpwemu yera. Abantu bakibwira ngo ni mpwemu yera avuga, abantu bakibwira ngo ni Imana ivuga atari Imana, kandi bakabona amasezerano bagakira n'indwara, ariko bafise ingene Satani yabahumanije. Imana idutabare, idufashe cyane. Egome umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo, nicyo gituma yaturungitse akaduhishurira kugira ngo namwe mwumvirize, umwe wese naze aronke icyo yireguza. Umwami Yesu Kristo arabyitegereza ari mu ijuru, arabyitegereza ari no ngaha mu isi, aca avuga amajambo ahambaye. Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero mu bumana bwiwe, arabona ingene hariho benshi bazogomba kuja mu bwami bwo mu ijuru, ariko ntibabishobore, ariko bo babona ko bariko baja mu bwenge, bariko baja mu ijuru, kandi barahejeje kugwa mu bwenge bwa Satani, nk'uko Daniyeli yabyeretswe, na Yohana yabyeretswe. Ivyo navyo turabisoma muri Luka 13, duhere ku 22, turaza gushika ku 24. Reka tuhasome. Haravuga ngo mushishikare guca mu irembo rifunganye. Aravuga ngo ndababwira yuko benshi, murumva bene data, ngo ndababwira, uwo ni Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero. Aca aravuga, ashyiraho agasinye, arasinya ngo ndababwira yuko ikihanikiririzo, ngo ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Imana idutabare. Mwene data, wowe uri uranyumviriza, ndakwifurije kuca mw'iri rembo rifunganye. Nuko rero ngo benshi cyane bazokwinjira, ngo bazokwifuza guca mw'iri rembo rifunganye, ariko ntibabishobore. Muzokumva ibiriko birahishurwa, abantu baca bavuga ibintu bitandukanye, ngo nta nyene bagomba kuvuguruza kuko bananiwe guca mw'irembo rifunganye, bakaca bazana amajambo yo kugomba guhovya umugeni no kugomba yuko ubuhanuzi icyo Yesu Kristo ariko arashikiriza kitovugwa ngo abantu bacumvirize. Imana idufashe cyane. Rero ngo mushishikare guca mu irembo rifunganye, ngo ndababwira yuko benshi bazokwifuza kuri cyangwa ntibabishobore. Ngo mu yandi majambo ni bya bindi nababwira ati imvugo iratandukanye n'ubusobanuro buba muri mw'iyo mvugo. Ngo mu yandi majambo bivuga ngo benshi bazokwifuza kuja mu ijuru, ngo ntibabishobore, niko nahawe ubusobanuro. Bazogomba kuricamwo ntibabishobore, bazogomba kuja mu ijuru ntibabishobore. Ngo ngaha rero byerekana ingene abo bantu bazibwira ngo turiko turaja hehe, turiko turaja mu ijuru. Bo bakabona ko bariko baraja mu ijuru, ariko cya gikoko cyarabanesheje, kibanesheresheje ubwenge bwaco. 26 haravuga ngo nyeninzu niyaza akugara, ngo niho muzotangura kuvuga
muti erega twarira twanywera imbere yawe kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu, ngo nawe azobabwira ati ndababwira ukuri, sinzi iyo muvuye, mviraho mwankora biziramwe. Imana idufashe idutabare. Urumva ko bano bantu bazoshinga urubanza bakabwira Yesu, bakavuga ati twebwe kweri twaragukoreye, reka kutwihakana, ushima twarira twanywera imbere yawe kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu. Bashinga urubanza nawe hanyuma bihakane. Mwene data uri kuranyumviriza, kumviriza buno buhanuzi nk'uko neretswe bimwe vya za nkota, reka ndabicisheho. Mwene data mutanga bugingo, wumviriza ibihambaye Yesu Kristo agiye gukora. Nukuvuga nari narabivuze iby'inkota zibiri ngene neretswe nabonye ndi mwiyerekwa, mbona ndajanywe ahantu hari imirima myinshi cyane. Iyo mirima irimye, witegereje ukabona yuko haciye igihe kirekire, nk'imyaka novuga nk'ikinjana ata mvura ihagwa. Hakaba harimo hirya naho harimo n'imirima, imirima nyene itarimye. Hanyuma rero ndiko ndaca mu iyo mirima, niho rero naza gusobanurirwa ati iyo mirima irimye, iryo ni ishengero. Byo tuzobisobanura tuko turavuga rino rihishurirwa, tubihwanisha n'amajambo y'Imana twahawe, ariko reka tubice kwisonga kugira ngo umugeni wa Yesu Kristo areme yumve Yesu Kristo katadutaye kari ku gikorwa, nubwo Satani ariko arakora mu bintu vy'amayoberane kugira ngo arimbure benshi. Rero niho nacambwirwa ngo imirima ngo irimye, ngo bisobanura ishengero ryumvishije amajambo y'Imana ariko atabugingo buri muri bo. Barumvishije yuko inzamba y'akabanga izovuga, abakoze neza bakaduzwa. Barumvishe yuko hazobaho ivy'umuhero, barumvishe yuko hazobaho ibya Gehenomu, ariko nta bugingo buri muri bo, bivanye n'amayeri ya Satani yasutse mw'isi. Iriya mirima nayo itarimye vyasobanura abantu bakiri mu byaha, batarumva amajambo y'Imana. Muri ako kanya rero niho naca mbona inkota zururutse ziva mu ijuru, zibiri zimanuka, imwe ija iburyo iyindi ibubafu. Mbona mpawe ububasha, ndaguruka, mbona ngenda nsatiriye umusozi wari hanamiye iyo mirima, kandi yari imirima myinshi cyane. Mbona rero ndamanutse k'uwo musozi nka kurya kw'indege, abamaze kubona indege bita kopiteri, ifise ububasha bwo kumanuka gahoro gahoro ikavyagira aho igomba. Rero nanje ndamanuka, mbona mfukamye k'uwo musozi. Hanyuma rero inkota zibiri nari ifise, nca ndazisogota mw'uwo musozi. Umva nivyo nariko ndakoreshwa kugira Imana isobanura ivyo ari vyo. Hanyuma nca ndashikura n'ububasha bukomeye. Hanyuma rero aho ndazishikuye, mbona haturitse amazi menshi, mbona haturitse imbizi, mbona amazi arasendanishije menshi cyane. Nagiye guhindukira nsanga rero muri ya mirima amazi yamaze gushikamwo. Sinzi uwo ntabonye, kuko nerekwa ubwa mbere iyo mirima nabona irimye nka kujya ku kiyaya atarubibe, ariko mbona haje uwagiye aca intuzeya, imigazo, abandi nabo bayitanga imyaba, agenda araca imigazo ku buryo hose
hagenda hashikirwa ayo mazi. Nditegereza neza, yari amazi y'umusarara, nubwo yagenda nyiririka, byarabone kuri ku musozi, nubwo ariko araca mu bivu ntiyigera atobekara. Hanyuma rero ica ndabwirwa, ndasobanurirwa iby'izo nkota, kwari guca ku mayange tuzobivuga hanyuma. Nca ndabwirwa na by'aya mazi, reka ndabivugeho. Aravuga ati ni bya bindi navuga ariko sinabivuga kare muri audio zatambutse. Arambwira ati abantu bose bazokumvira ibyo ugiye gusemerera, ati uko ubonye amazi wahawe izo nkota, hanyuma kaza zigisogota mu misozi akiburukamwo imbizi, niko y'amazi akamanuka mu mirima agahembuka, ngo niko n'abazumvira bazomanura ubushobozi, ububasha bwa Mpwemu Yera, nkabahindura abandi bantu bagahangana n'ubushobozi bw'umwiza bwonyene bukibwiriza bukabatinya, bagahabwa ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ndasobanurirwa ibintu byinshi bikomeye aho hantu n'iby'izo nkota ndabisobanurirwa, ariko mu nyuma wa muntu yaciye acaza ikintu gishaka kugomorora, kigenda nk'ariya kikaca kigomora kugira ya mazi. Ati nombero ndabwirwa ingene hariho abantu batazemera ubwo buhanuzi, kandi abo nabo ingene bazofutwa mu gitabo cy'ubugingo atavyo kubabarira, kuko bazoba ariko bagwanya abantu, bazoba ariko baragwanya Imana, ngo kuko ntawe uzohaguruka kwihanga ivy'Imana iriko iravuga, ngo yisunze ngo n'abantu bariko barabivuga bakabifata ivy'Imana bakavyitirira abantu. Nk'uko nababwiye muri ya ntayi ikurikira, ndazi abantu benshi bari mu mbombane z'ubuzima, abo bantu bari bafise ubuhanuzi bwavuye ku Mana, Imana yabasezeraniye kuyikorera, abo Imana zarabafuse mu gitabo. Kubera iki? Bagiye biyita gakomeye, bakumva ubuhanuzi buje bakaca bahagarara ngo ibyo sivyo, cyangwa bakavuga ngo ubwo buhanuzi sibwo, ngo nibabe batangura kuza ngo bari bitubarire, ngo hari abantu bagenda kuvuga ibintu ngo bidatonze, ngo urumva ngo hari abantu bahishurirwa n'ibirebire, kuko ibyo biri mu dosiye hambaye cyane. Abo bantu rero bari mu bintu by'amayobera, bari ukuboko kw'Imana kwarabashikamiye, ariko bo biyumvira ngo ni Satani atuma iby'iwabo bitagenda neza. Nyewe rero mwene data, wowe ubyumvishije wopfukama ahura ukabaza ati data, ni wewe noba naracumuyeko cankwe n'abadayimoni? Ibyo byose biri mu bintu bihambaye. Rero mwene data, n'aya majambo twako dusobanura yo muri Luka, ingene hazoba abantu bazibwira ngo turiko tuja mw'ijuru kandi bariko baraja muri Gehinomu. Kuba uri ku ruhimbi, kuba bataragusagamura, kuba batarakwirukana imbere y'ameza meranda, kuba ukiri mu bikorwa, kuba ukiri dirija, kuba ukiri pasitori, kuba ukiri mwungere, kuba ukiri ibi rero baca bavuga ngo uwo muntu arahangara, ngo uwo muntu ngo urumva ngo yahangaye abakozi b'Imana. Narababwiye bene data, nk'uko nabwiwe, na kimwe nzokwigera nca ku ruhande, nzobivuga nk'uko nabihawe, kuko narabonye abantu bazotitimira, murumva ngo gufutwa mu gitabo cy'ubugingo mukagira ngo nivyoroshe, kuko ukiri mw'inosi wumva akayaga, urya ukaryama, wagenda gutembera ukumva ni sawa, wajya akantu ukumva ni sawa, ariko hajya bavuga ngo ntibazohagarara imbere, wumva
ngo bazokorwa n'isoni. By'ukuri narabibonye, n'ukuri bene data, abantu amagufa azobajegereramwo bumvise ati we inzambe iravuze urasigaye. Njyewe sinovuga ingene nobibasobanurira. Rero beneda nzovuga nk'uko umwami w'abami yampaye kuvuga ntaciye ku ruhande. Uzokumva azokumva, hanyuma bazokumva ngo nabahangaye. Umwami Yesu Kristo niwe mucarubanza, niwe azobimenya ingene abigenza, kuko nabo ubwabo fisimburi y'abakozi b'Imana nubwo ntarayishikako, kandi iteye ubwoba cyane kuko bafitaniye urubanza ruhambaye rw'Imana. Niko ndavuga rero ati kuba uri pasitori runaka, ukibona ucinjiye mu ishengero wigisha usora ishengero, baza ko ukiri ku murongo w'Imana, kuko benshi bariko barakorera mu busa, bariko barakorera mu mpfabusa, baramaze no gufutwa mu gitabo c'ubugingo. Baza ko kiri ku murongo w'Imana. Ntukangwe ngo nuko ukiri mu bikorwa, ntukangwe ngo nuko ukiri dirija, ntukangwe ngo nuko ukiri musenzi, ntukangwe ngo nuko ukiri pasitori, ngo nuko ukiri mwarimu. Pfukama ubaze. Ariko imbere y'uko uzopfukama nk'uko nabivuze, banza wumvirize ubuhanuzi bw'ibi binyobwa, hanyuma usenga yo kwihumanuza nk'uko twabivuze, kuko n'ubundi niwaja gusenga Satani aragutererayo, aca kwereka aturiya n'umuvugishwa w'ikinyoma. Akenge kiwe kazotuma ivy'ubugunge vyiwe birorana, azogeseza benshi ataco binona. Imana idufashe, muzokurikira ubundi buhanuzi tuzobarungikira. Umwami w'abami Yesu Kristo abahezagire cyane. Mufise ico mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.